Yesu yavuga kuri mpwemu yera. Mpwemu yera ni watuma umunyavyaha amenya ko ari umunyavyaha. Nimuze muharire n'umuntu mumubwira ubutumwa mumemeza ko ari umunyavyaha kandi atari karavyemera. Namwe kera mutarakizwa mwaraharira mukavuga mukirarira ngo murabagororotse ngo nta makosa mukora. Ariko uyu munsi umwe mwaramenye Kristo murahishurirwa muramenya ko muri abanyavyaha muramwakira. Nta muntu amenya Yesu atamuhishuriwe. Rero ntimukaje guharira n'abantu batarahishurirwa etana statut yabo y'icaha kuko ni mpwemu yera hishurira abantu ko ari abanyavyaha. So mpwemu yera ni wa duconvaincre niko Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo uwo niyaza il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Mpwemu yera niwe yemeza umunyavyaha ko ari umunyavyaha nkavuga nti ndi umunyavyaha. Mpwemu yera yemeje Dawidi ko yakoze icaha. Dawidi yandika Zaburi yihana. Mpwemu yera niwe atwemeza icaha. Ariko mpwemu yera atwemeza icaha ariko mpwemu yera ntaducira urubanza. Muko muranyumva abantu b'Imana. Mpwemu yera aduconvaincre péché ariko mpwemu yera ntadukondana.